Uburundi ntibuzokwemera ngo bafate population yose ingana miliyoni nk'iyo. Twende no musi turi hafi 13 millions. None iyumviye. None nitwaza nizo miliyoni de Congolais de ngo bazirukane ngo baze kuba aba bon atwa je nibaza ko leta y'u Burundi kuri cyo nyene yo hagabira cyane kuko ejo bikazoba nk'ivyo bintu ko tuzozi ubundi hamwe ubundi ngo vyemera yuko twebwe tubura nationalité tube abapatride natwe tukovyemera kuko ubundi gutegeza kuvyanka muri ONU ubundi bukatubera ico bita porte plume nuko ubona ibihugu byarutura rero natwe twosaba ko Uburundi butubera porte plume bw'ikuzo yacu kibazo cacu dufise twebwe hariya nk'abantu bashaka bitirwe par abijuvement bitirwe Uburundi kandi tutara Burundi ego tuvuga ikiyunda ariko nitura aba Burundi rero Uburundi nibwo kwemera ejo nejo bino bintu bizo kusanga babiravye irari bizo kuvamwe ikintu nk'ico c'imikogotano ngo tuvuga mu Giswahili imikogotano hagati y'u Burundi na Kongo kuko cyo nimvira ubundi cyane nta naho boronka boduha amatongo sote sinzi ubundi bwemeye ico kintu ngo twakigwe nk'aba Burundi sinzi ngira ngo murazi kuntu muzamwipanze n'intara muzoduha tuvaye ko vraiment tutubona vraiment ukuntu Burundi nubwo butapfuye ariko bwarapfunywe aho hano hose hari mu ngoma y'u Burundi ariko basanga babwometse ku bindi bihugu urabye nka zabuha bashira baba Tanzania hama sheferi Barundi nayo yisanga tubaye bakongomana yose yaba Burundi bwagera hirya hose kuri shene mitumba habyo kumvikanye ko twogumye twitwa aba Burundi ariko ko mipaka yagabuwe kandi avec le principe d'intangibilité de frontières nushoka gusubiramo imipaka twasigiwe n'abakoroni nishoboka rero ukuntu tutosubira mu imipaka naniko abanyekongo bene wacu batohirahira bavuga ngo twe ngo tuza mu Burundi tuzokwama hariya tuzoba hariya basokuruza abantu bafiriye hajya natwe amateka yacu yanditswe hajya muri RDC rero tubana bashaka tusubibana mu mahoro ariko badashaka tugenda revuze no migere bizojamo ariko tubisaba yuko Burundi kubamerera amagabo kugira ngo ejo bundi uzosanga butwaye lo fardo ya peuple itari yabwo iwe naho ushira rero abagenzi beza babwizanye ukuri babona yuko imigenderanire hagati y'u Burundi imeze neza rero twosaba kandi nshaka kandi kurenuvla ico twise n'igisabo kugira ngo nyakubahwa president w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye abwiza ukuri son homologue notre président Tshisekedi amubwiza ukuri ko nubwo bimeze uko tuko turabafasha mu kuzana amahoro ariko mumenye yuko iyi ni communauté congolaise ivuye Kirundi kandi ibangamiwe n'aba compatriotes babo cyane cyane abava mu bwoko bwa Furero n'ababembe nibo batubangamiye cyane aho rero abo bantu barabangamiye kandi atanumwe barigeze babuza amahoro muri avyo mateka nta munsi muzosanga twigeze tugire kirobere cyo kugwanya Kongo ahubwo menga ni bagasuzugura ahubwo ico nyene tukiri ngaho hariho abantu benshi bagumye bandika muri commentaire bavuga bati uno munsi benshi mu muturanye nyimbara abamayibayi barafise ikirobere nyimbara abafurero cyane cyane bahurikiyemo abafurero bose barafise abamayibayi barungu kubiri cyane cyane hariye hari mu babembe no mu bafurero niyo moko cyane nyene yiganje nk'ibintu byo guteza umutekano muke abandi mbere ngira mwarabonye n'amavideo y'ukuntu bajya abantu ni nk'abantu bavumwe barajya abantu ni sizi ko mwigeze kuyibona none nyene bijya bintu birabaho canke ni montage aje amavideo mwabonye ari authentique ego abantu barariwe n'ubuswagi urumva yuko tugeze mu isi vraiment abantu bajya abandi ni nk'uko twotaho no munsi ubundi butadukingiye tworibwa je biriya bintu buriya narinzi yuko petetre yari yayikoze ntago ari intelligence artificielle zijya video ziri authentique aho abantu kubera urwanko umuntu kubera ururimi avuga kubera avuga Kirundi kandi ngo ngomari mwene wanyu ni ton compatriote kumva yuko ngo mwotso kamujya ukamulensha ukamwotso kamujya kugira ngo werekane abandi bose ahubwo bahabuke wahabure cyo bikoreye yizana traumatisme ubonye aho umuntu bamuriye n'uburobe vraiment sinzi ko oguma aho hano urumva sinari bwaheze ikibazo benshi baravuze bati uno musi abanyamurenge bafise igisirikare abandi bose babakikuja bafise igisirikare mwebwere habaye ikinone kugira ngo
kuva ico gihe cyose mubeho namwe mutagira nagashoka ko kwigwanako canke umupanga. Barantungeje cyane. Umva twebwe ngira ngo ntitwatahuye logique yakiri kare yo kuba muri Kongo. Turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse. Kuri micro ya mbere ni Blaise, journaliste international emblématique. Imbere ya kamera naho murabona n'umusore ashejije cyane bamwitwa Matabaro Ntawigira. Asanzwe ari umuvugizi w'abanyekongo bavuga ikirundi cankwe communauté de Barundi di Congo. Ego uno musi rero twasubiye kumwakira ku yindi ncuro kandi mu bwami bwa Télé de la Richesse nyuma yo gukora ibiganiro bitatu ayaje mu bwami bwa Télé de la Richesse yigana ku mateka yabo. Uno musi rero turasubiye kuguha ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse. Matabaro Ntawigira aka Dege Matabaro, turaguha ikaze tukwakirana ubweze mu bwami bwa Télé de la Richesse. Ndabaramukije cyane bwana Blaise, le journaliste emblématique international. Niteka cyane kandi kuba mwarutumiye kugira ngo tubashe kubandanya tuvuga ku mateka ya communauté Barundi du Congo canke les Congolais d'expression Kirundi canke abanyekongo bavuga ikirundi. Niteka cyane buri munsi niteka twatumwe ko nga muri mu bwami bwa Télé de la Richesse. Turahimbawe cyane kwa tubanye namwe kandi kugira ngo dusangire ikiganiro cerekeye communauté yacu y'abanyekongo bavuga ikirundi. Ya aho nyene rero Dege Matabaro rafuwa passé waraje ngaha turakora ibiganiro bitari bike bivuga ku vyerekeye communauté yanyu. Hariho rero ikintu cyatumye ndaguhamagara no munsi ni vyerekeye ama commentaire nagiye mbona muri munsi y'ibiganiro twagiye dupostinga bivuga kuri communauté yanyu. Benshi mu bazi kahise ku Burundi baravuze vraiment ko ibintu uvuga atari kubesha, ari ibintu bizwi muri kahise ku Burundi depuis 1750 yuko ibintu by'iwanyu bizwi n'abatari bake. Eske rero turashaka kugira mbeho barasomye burya ama feedback y'ibiganiro twakoze. Ego cyane naragerageje gusoma amwe nasoma si yose no banasomye kuko nuno munsi harabanditse harabaravye ibiganiro no munsi haramwe ntoba ntashoboye gusoma, ariko menshi muri yo ayanditswe cyane cyane iminsi ibiganiro byashizwe online narashoboye kuyasoma. Ikibazo rero cya mbere nashaka nasomye muri commentaire nashaka kwanza hariho abantu bavuze bati turashaka utubwire rero Dege Matabaro neza, wavuze ko mwashitse hariya muri 1750 donc 1750 hariya abantu reba dukurikirana. Hariho wabajije ikibanza ati eske vyagenze gute kugira ngo muri Congo aho muri Plaine de la Rusizi cyangwa Plaine de la Rusizi hisange abandi bantu bavuga ikirundi kandi bavuye ku Barundi. Ico kintu arashaka umukunzi wa Télé de la Richesse kusubira kukimusubiramo neza yumva ukuntu mwisanze muri Congo. Murakoze cyane kuri ico kibazo bwana Blaise, le journaliste emblématique international. Ikibazo nk'icyo urumva yuko ni kibazo cy'amateka, ni kibazo cya histoire. Icyo kwanza no bwira uyo mu téléspectateur wa Télé de la Richesse nuko ntago twisanze muri Congo ico gihe. Tuvuze muri 1750 ntitwisanze mu cyitwa Congo oya. Kugira abantu rero bamenye amateka neza, nous allons replacer ayo mateka muri contexte yacu yibihe ukuntu ibintu byagenze. Twavuze ko muri 1750 hariho dynamique cyo gihe mu ngoma y'u Burundi cyo twita l'ancien royaume du Burundi. Cyo gihe ingoma y'u Burundi yari twawe n'umwami yitwa Ntare Rugamba. Umwami yarafise abaganwa n'abagabo bijunja n'ijambo benshi ico gihe. Rero ico gihe hariho dynamique ya expansion yo kwagura imbibe. Uko nkuko uraho yavuze ati umwami Ntare Rugamba yari mbonera ko ikomakomeye cyane, yabona yuko mu minsi iri imbere Uburundi buzoba ari buto, fale yuko abantu bagura imbibe kuko abantu bazoba ari benshi, abarundi bisange bari hirya no hino mu gihugu cagutse. Rero muri ico gihe harabagiye za Buha zamumva za Kigoma muri Tanzania. Mwumva yuko nubu hari un peuple ivuga ururimi gwegereye Kirundi babita ngo igiha. Ako wikurikiranya amateka yabo bari abantu bavuye mu ngoma ya kera y'u Burundi. Natwe rero
hari umuganwa yitwa Ntorogwe. Ntorogwe niwe yajabutse direction ajabuka Rusizi atagiye muri Congo. Attention twise tuvuga neza ico gihe ntago hari ahantu h'umuntu yari terre vierge yubita terra incognita, nta numwe yari bwahagere. Urumva umuganwa Ntorogwe yajabukanye imiryango myinshi ajabuka Rusizi asanga ahantu hanini cyane hari impyisi, intare, ingwe yahora gusa n'ibikoko. Urumva nibo rero bagiye baragura imbibe barakeya ibisagara. Umva bihanawe ikindi gihugu atanumwe yari bwagishitsemo ukuguru kwiwe. Umva yisanze muri icyo tugokwita nk'abatariyano bavuga ati ngo terra incognita, yisanze mu gihugu gishasha kitari bwagemo n'umuntu. Umva ntago cyari bwitwe Congo. Congo hari umwaka yahereye kwitwa Congo. Ico bita Congo ico gihe cyita Royaume Congo avec K, apana Congo yuno musa avec C, Congo tuyandika. Eli Royaume Congo yari ingoma yafata ku gice kimwe cha Katanga cha Kasai, ikindi gice cha Angola, cha Zambie ni cha Congo Brazzaville. Iyo niyo bita Royaume Congo. Ntago nta namwe byasa bisanira ni Congo yuno musi twita RDC. Rero ibyo byagiye mu ma etape. Congo y'ubu tuzi ukuntu icoye antuka kumubona Congo icoye unabika ku ikarta yuno musi yatangiye kwitwa État indépendant du Congo muri 1885 après conférence de Berlin niho yiswe État indépendant du Congo bita EIC. Na nico gihe yashikirijwe umwami w'ababirigi bitwa le roi Léopold II. Rero ico gihe cyose Ntorogwe yajagutse. Urumva yuko abazungu baje nka un siècle plus tard. Umva Ntorogwe yarashitse un siècle plus tôt 1750 baragura imbibe barubaka ibisagara babiha amazina yose uzokumva muri ako karere kacu n'amazina y'ikirundi. Cyo nyene cyerekana yuko abantu ba mbere bubatse ibyo bisagara, abantu ba mbere bagize découverte yaho hantu ni nk'aba explorateur. Ntorogwe muri make yarameze nkuko numva ba Diego Cao, ba Stanley bande. Ntorogwe nawe yari nk'umu aventure yagiye kwagura imbibe agenda kugira ngo yagure ingoma y'u Burundi. Yasa nkaho umwami ntare rugamba yari yabonye yuko yabaye ntonya atuma ingabo ziyo kugira ngo bagure. Bamwe bagiye bashika ibushi. Uzumva yuko bamwe baraguye gushika mu ntara aho twite ibushi ari Bukavu. Hariho imiryango y'abarundi yagiye gushikayo, abandi bashika za Bubembe uzumva muri territoire ya Fizi. Hariho ibice n'ubu abantu umva n'amazina yabo, umva n'imico yabo ni Kirundi. Umva rero uravye igihugu Ntorogwe yubatse hariya cyahera aha kuri frontière aho mu Gatumba kikaja ibubembe kikamanuka plaine yose. Ico bita plaine y'imbo ya Kongo, apana y'u Burundi. Plaine y'imbo ya Kongo kigashika no gushika mu Kamanyura. Aho niho hagarukira igihugu cimboneza yacu ya mbere kwita le patriarche, itwa umwami wa mbere Ntorogwe. Nico gituma communauté yacu twitwa abarundi bene Ntorogwe. Ni en référence cyangwa en mémoire cyangwa par honneur kuguha gateka imboneza yacu yajabutse iva mu ngoma ya kera y'u Burundi yisanga hakurya Rusizi mu gihugu cyaje kwitwa plus tard, un siècle plus tard baza kucita ngo ni État indépendant du Congo, cyaje kuvirango cyitwa RDC, ariyo République démocratique du Congo. Murakoze cyane. Hariho ubundi mukunzi wa Télé de la Richesse yavuze ati mbega eske ugerageje kwestima barumva nimba mutage muri umuntu umwe canke abantu babiri barumva yuko depuis 1750 burya muramaze kugwira muri abantu benshi. Ti eske rero mugerageje kuraba no munsi mwoba muri abantu bangana gute exactement? Bon, en tout cas nkuko twabibabwiye la fois passée ubo twakuze nande ma recherche uko hajyo umuntu aguma yiga umunsi ku munsi ko hari byinshi usanga tutari dufise amadonnées exact uyo munsi twaje gusanga après dénombrement après gusoma hirya no hino twaje gusanga population y'abanyekongo bavuye Kirundi ishobora kuba
estimé en termes de 6 millions uravye abantu bahabaye bamwe barihinduye ubwoko kubera itotezwa usanga bihinduye ubwoko ariko ubushize hamwe wose utu turere twose twavuze uhereye Gatumba ukaja za Bubembe ukamano gushika Kamanyura en tout cas hariyo ivyigwa byerekana neza yuko dushika miliyoni 6 ego ahubwo hariho n'uwanditse muri commentaire avuga yuko ari miliyoni 6 n'ibihumbi 800 juste murumva yuko nyine hari nabandi bo bakoze ubundi bushakashatsi kugira ngo bashobore gukompleta ivyo vyigwa rero urumva yuko turi entre 2 millions abantu benshi bashwiragiye mu bihugu bitandukanye vy'akarere benshi bari mu Burundi hano hari abandi bahungiye za Tanzania abandi bahungiye mu Rwanda abandi bari South Africa abandi bari za Mozambique abandi n'abandi bari mu bihugu byo hanze za Amerika mu bihugu byanze za muri Europe iburaya ariko twese dufise ihangiro ryo kuzotaha muri chefferie de Barundi plein de la Ruzizi nkuko Ntorogo yaduhaye ayaregwaniye agwana n'ifisi agwana n'imigenge umva aramena ibisaka kugira ngo twebwe abadesanda biwe tuzokwame twitwa bene Ntorogo tuba niteka mu gihugu citwa no musi Congo RDC rero abantu bose baba barahunze to utare naho mubona avec le mouvement de sionisme donc avec le sionisme abajuife bose bavuye bari bose bagana aho biswe igihugu cabo cisezerano natwe rero twebwe nitunda kuja kure ngo sibiri muri Bibiliya namateka yejo bundi ya 3 siècle birazwi n'ubu uravye usomye ibitabo mwarasomye ibitabo nk'ivyanditswe na Feu Emile Mworoha yarekana neza yuko iyo peuple congolais d'expression kirundi iri hajya depuis 1750 d'ailleurs haravuga yuko ho bari 1700 ariko uravye neza nyene igihe Ntorogo atangiye ko etablisa ibisagara agashinga ibisagara nka za Mutarure mbere no muri Congo gushika n'ubu nyene hari igisagara cyitwa Ntorogwe ego ugiye ahantu bitwa muri groupement de Ruberizi muri localité ya Nyamugari hariho ahantu quartier yitwa Ntorogwe toujours en référence ku mwami wa mbere yaduhaye igihugu ego byo bizwi n'amatekazwe n'ubu nyine ucabutse muri Congo kabaze munyeke mu Ntorogwe ni hehe ugeze mu Nyamugari navuze iri muri groupement ya Ruberizi baca kwereka ati ni hajya mu Ntorogwe umva yuko hari ibisagara vyinshi byagiye byitwa amazina en l'honneur yaba imboneza zaruhaye igihugu murakoze cyane ya aho nyene rero tukiri ngaho je hari hakabazo no kwibariza rafuwa pasa aho twaza ngaha hariho ubufasha cankwe ibisabo wasavye leta y'u Burundi byo wasavye leta ya Congo nivyo wasavye amashira hamwe international eske muri ivyo byose hari feedback muraronka ko bico gihe bon urabizi ibintu byo gusaba nyene biza buke ariko hari n'ibindi bibazo babisaba yuko abantu twabisabye bavyitako kuko nibazo biremereye cyane hari nk'ibibazo twita des problèmes qui sont existentiels umva ni bibazo biza bishaka kubangamira cyangwa uguhona kwa communauté yacu rero kuri ivyo wavuze hariho byo twasavye leta y'u Burundi leta y'u Burundi murabona yuko benshi muri communauté yacu antuka turavye bahungiye mu Burundi akaca haza ikibazo cyitwa kwe ruhunga mu Congo ikeneye kutwangaza irisubize mu Burundi antuka hariho politique ihari nubwo itanditse officiellement ariko rero baca basigira abantu bitwa ngo bamayimayi habona bise ngo bazalendo no musi nugo izina urabona ko izina bajyambitse ibara hajya ya mayimayi nibo babazalendo yego niko bise no musi ariko bajya abantu bamye nyine arabantu bakora amabara bajya abantu amusi bo kwita byo biza byose ko tubita nyine abamayimayi antuka n'abantu nyine bamyaho bashaka kugira gute kumva yuko muri Congo hatubaho peuple congolais ivuga kirundi ico kintu rero ni kintu tubona yuko mu myaka iri imbere coshobora kubangamira umubano hagati ya Congo n'u Burundi ati gute kuko twebwe namba haza buri gice cyose haza imvururu abantu twita ba mayimayi mbere avec la complicité hariho complicité ya leta ya Congo yirabira hirya abantu bitwa ngo Kongomani babicwa izuba riva ugasanga umuntu yishwe
Treasure yishwe saa 8 izuba ryaka atacamira polisi itambuka igisika gitambuka ati abo nibabirukane baje iwabo i Burundi. Pourtant nko nabisiguye ntago turi aba Burundi au sens ya nationalité, turi peuple ivuga ikirundi. Ego turafise amamuko ya kera haheze ibinjana bitatu turi muri Congo. Umve ko ntago tushobora kwitwa ngo turi aba Burundi. Buraje Republique de Burundi twe ntago yeje bundi muri 66 n'abantu bashitse muri Congo muri 1750 bamaze 3 siècles muri Congo. Ntanango dusa duhuriye ariko turafise affinité y'ururimi. Nous on assume, turi fier na identité yacu. Un peuple congolais d'expression kirundi ntago twigeze duhindura. N'igihe ababirigi bagabuye amasheferi ubwami hajya muri territoire ya Uvira bagabuye amasheferi atatu. Bavuga ati la charité bien ordonnée commence par soi-même. Hariho sheferi y'abarundi. Ida sheferi de Barundi, sheferi de Bavira, niyo sheferi y'abapfurero. Iyo sheferi y'abarundi niyo ngaha mubona ujya hose Rusizi. Aho ushikira hose uhere ngaha kuri frontière Gatumba. Gushika Kamanyura aho hose ni muri sheferi y'abarundi. Ukumva nahantu hari umushasha, ahantu hera, umva uteye ibintu vyera vuba, urumva hariho ifi Tanganyika murabona iri mu mushasha, urumva hariho kizungu, hari barabara yubatse ni kaburimbo, urumva hari terambere, hari amayinjine yose akomakomeye yubatswe ababirigi bakiri hariya nka za sucrerie de Kiliba, urumva ego hajya hose ni muri chefferie de Barundi. Rero twebwe nous sommes un peuple fier, ifise ancrage historique, twafise kabisa amateka maremare cyane kuko karere. Umva yuko tutokwitwa uno munsi ngo tuba Burundi ni gwagwanko nyine gwama muri Congo. Abantu bose bavuga imvugo usanga musangiye mujya urubibi nkuko tuvuga ikirundi hajya Congo. Baba kumva ati de l'autre côté de la rivière Rusizi il y a des Burundais, on va nyene par des déductions insidieuses. Moi j'avuga ati muri Burundi tout nous vuga ati non, Congo yiswe Congo dusanga nous n'avons jamais été chercher le Congo, c'est le Congo qui est venu vers nous. Abona kuno Congo coye bayicoye ntibigeze baza kubaza avi abandi ndetse ndetse autres abazungu babicoye bashaka kugira ngo Fleuve Congo yisanga muri cyo gihugu. Bonye bafashe ikaramu baracora ati kuvuno munsi Congo iba nk'ukuru muyibona nka kwikarte. Uwisanze rero hakubya Rusizi nta mahita mwabigizemo yabaye directement congolais de souche d'origine. Umva se umuntu uza kurondera ngo parce que avuye Kirundi ngo ushaka kumutwara i Burundi. Oya ico gihe twari du point de vue nationalité twari rutandukanye n'ingoma y'u Burundi. Ingoma y'u Burundi yo irabandanye yitwa ingoma y'u Burundi kuva ico gihe cyose ca 1885 gushika muri 1966. Twe twashite tubandanye twitwa les Congolais, ariko dufise affinité socio-culturelle, affinité linguistique isa n'izu Burundi. Ibyo rero twera ntaho bitera complexe twumva ati ngo tugiye kwihakana amamoko ya kera, ariko ntaho bisaniye no kwitwa mu nationalité. Turaba Congolais autant que Umukasai, autant que Tshisekedi, autant que Nuze Kabila, autant que uwundi wese yumva yuko yoba ari umukongomani. Tutavuze wa abapfurero uko urabizi muri Kongo hari amacakubiri cyane. Ugiye mu Kinshasa twese ngaha batwita ngo turaba Burundi, n'abapfurero abembe bose ugiye Kinshasa hari amacakubiri. Abantu bose begereye bari mu territoire bakubwira ko muri Abarundi bose cyabita ngo Burundi. Aho uri Kinshasa cyangwa za Kasai. Rero tugeze rero muri Uvira, rero abandi nabo bitwa abapfurero bacavuga ati ngo turaba Burundi. Icyo ntago tuzofa tucemeye. On est un peuple congolais à 100%. Cyo kimenyekane kizomekanye n'amateka hari aranditse. Wumva yuko ashaka kumva yuko yo to denationaliza aduhindura Abarundi. Ibyo bintu ntibizoshoboka ko turafise abantu ngo twabivuze 6,000,000 nta Burundi bwo bashira. Ukumva uno munsi ngo tuze o Burundi, Uburundi ni bwo fata iyo fardo bwa communauté itari yabo. Kongo ni nini kandi turafise nagataka. Kurumva kutubira ngo tingo twaza mu Burundi à moins que tu déplaces les frontières Rusizi kandi niye umupaka. Hama twe tugumana gataka kacu hama Rusizi kiba rivière interne cyo Burundi. Peut-être aho twashaka kugira na referendum, murabizi ko bishoboka. Hoba referendum abantu tukagira icyo bita autodétermination, tugatora aho dushaka kuba.
ko tubona ko Kongo yatwanse nabo tubana no compatriote. Donc mwebwe ico mushaka ni nka kujya urabona Ukraine n'Uburusiya, Uburusiya bwaragiye muri Crimea gutabara abantu bavuga ngo n'Abarusiya, abanya Ukraine bavuga ikirusiya baza kubatabara, mbere Uburusiya buca bufata izo ntara kwari zibiri buraziyomekako. Bari abantu bavuga ikirusiya kandi abanya Ukraine babafata nabi, timwe ntimuri abanya Ukraine subirirwanye mu Burusiya. Nabwo Uburusiya buravuga ati twe nitworonka tubashira tabwo ico bikora, reka tubereke. Baca bagenda bavuga ati ubu rero mbere ducisha hariya. Namwe rero ibijyanye n'ibyo mushaka. Je numva yuko nico gituma ari vyiza kuba umunyamakuru wariza amateka uzi n'ibintu bya geopolitique uco bitahura wonye uco wisho kuri ico kibazo. Ubone ibintu byumvikana. Ubu ntuzokwemera ngo afate population yose ingana miliyoni nk'iyo. Twende no musi turi hafi 13 miliyoni. None iyumviye. None twazana izo miliyoni de Congolais de ngo bazirukane ngo baze kuba nta matongo dufise yo kuba. Bon atwa je nibaza ko leta y'u Burundi kuri ico nyeneye yo hagabira cyane kuko ejo bikazoba nk'ibyo bintu. Ko tuzozi ubundi hamwe ubundi ngo vyemera yuko twebwe tubura nationalité tube abapatride natwe tukovyemera kuko ubundi gutegeza kuvyanka muri ONU ubundi bukatubera ico bita porte plume nuko ubona ibihugu byarutura izi ya pays les 5 pays membres du Conseil de sécurité. Igihugu gifise kibazo kugira ngo habe Conseil de sécurité ibe convoqué d'urgence. Wewe uri gihugu nka RDC cyangwa nka Burundi hari igihugu wisunga kugira ngo inama ibe convoqué coba nk'Ubushinwa, Uburusiya cyangwa Ubufaransa cyangwa Amerika cyangwa Ubwongereza. Les parmi les 5 pays ya pays 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Umva rero niba wacu batwaje ikibazo cawe hama iyo nama ikaciba convoqué. Rero natwe twosaba ko Uburundi butubera porte plume bw'ikuzo yacu kibazo cacu dufise twebwe hariya nk'abantu bashaka bitirwe par abusivement bitirwe Uburundi kandi tutara Burundi. Ego tuvuga ikiyunda ariko ni turi aba Burundi. Rero Uburundi nibwo kwemera ejo nejo bino bintu bizo kusanga babiravye irari bizo kuvamwe ikintu nk'ico c'imikogotano ngo tuvuga mu Giswahili imikogotano hagati y'u Burundi na Kongo. Kuko cyo nimvira ubundi cyane nta naho boronka boduha amatongo. Sote sinzi ubundi bwemeye ico kintu ngo twakigwe nk'aba Burundi sinzi ngira ngo murazi kuno muza mwipanze n'intara muzoduha tuvaye ko vraiment tutubona vraiment kuno Burundi nubwo butapfuye ariko bwarapfunywe aho hano hose hari mu ngoma y'u Burundi ariko basanga babwometse ku bindi bihugu urabye nka zabuha bashira baba Tanzania hama sheferi Barundi nayo yisanga tuba Kongomani yose yaba Burundi bwagera hirya hose kuri shene mitumba habyo kumvikanye ko twogumye twitwa aba Burundi ariko ko mipaka yagabuwe kandi avec le principe d'intangibilité de frontières nushoka gusubiramo imipaka twasigiwe n'abakoloni nishoboka. Rero ukuntu tutosubira mu imipaka naniko abanyekongo bene wacu batohirahira bavuga ngo twe ngo tuza mu Burundi tuzokwama hariya tuzoba hariya basokuruza abantu bafiriye hajya natwe amateka yacu yanditswe hajya muri RDC. Rero tubana bashaka tusubibana mu mahoro ariko badashaka tugenda revuze no migere bizojamo ariko tubisaba yuko Burundi kubamerera amagabo kugira ngo ejo bundi uzosanga butwaye lo fardo ya peuple itari yabwo iwe naho ushira. Rero abagenzi beza babwizanye ukuri babona yuko imigenderanire hagati y'u Burundi nako imeze neza. Rero twosaba kandi nshaka kandi kurenuvla ico twise igisabo kugira ngo nyakubahwa president w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye abwiza ukuri son homologue notre président Félix Tshisekedi amubwiza ukuri ko nubwo bimeze uko tuko turabafasha mu kuzana amahoro ariko mumenye yuko iyi ni communauté congolaise ivuye Kirundi kandi ibangamiwe n'aba compatriotes babo cyane cyane abava mu bwoko bwa Fulero n'ababembe nibo batubangamiye cyane aho. Rero abo bantu barabangamiye kandi atanumwe barigeze babuza amahoro. Muravyo mateka nta munsi muzosanga twe twigeze tugire kirobere cyo kugwanya Kongo.
ahubwo menga niho gasuzuguro ahubwo ico nyene tukiri ngaho hariho abantu benshi bagumye bandika muri commentaire bavuga bati uno munsi benshi mu bo muturanye nyimbara abamayibayi barafise ikiroberi nyimbara abafurero cyane cyane bahurikiyemo abafurero bose barafise abamayibayi barunguka ubiri cyane cyane hariye hari mu babembe no mu bafurero niyo moko cyane nyene yiganje nk'ibintu byo guteza umutekano muke abandi mbere ngira mwarabonye n'amavideo y'ukuntu bajya abantu ni nk'abantu bavumwe barajya abantu sizi ko mwigeze kubibona none nyene bijya bintu birabaho cyangwa ni montage ayo amavideo mwabonye ari authentique ego abantu barariwe n'ubuswagi urumva yuko tugeze mu isi firma abantu bajya abandi ni nko twotaho no musi ubundi butadukingiye tworibwa je biriya bintu buriya narinzi yuko petetre yari yayikoze ntago ari intelligence artificielle zijya video ziri authentique aho abantu kubera urwanko umuntu kubera ururimi avuga kubera avuye ikirundi kandi ngo mwene wanyu ni ton compatriote kumva ko uwo mwotso kamujya ukamulensha ukamwotso kamujya kugira ngo werekane abandi bose ahubwo bahabuke wahabure cyo bintu izana traumatisme ubonye aho umuntu bamuriye n'uburobe vraiment sinzi ko oguma aho hano urumva sinari bwaheze ikibazo benshi baravuze bati uno musi abanyamurenge bafise igisirikare abandi bose babakikuja bafise igisirikare mwebwere habaye ikinone kugira ngo kuva ico gihe cyose mubeho namwe mutagira nagashoka ko kwigwana ko canke umupanga abantu ngeje cyane umva twebwe ngira ngo ntitwatahuye logique yakirikare yo kuba muri Kongo.